Mwiriwe neza bakundwa nshuti zanje bene data muri ngaha muri Botokato Sao Paulo muri Brazil. Kuri jewe n'umugisha kandi n'ihigwe bikomeye kubana namwe muri uyu mwanya kugira ngo dusangire umwanya w'ikiyago, tuyage ku mugambi w'Imana, integuro yayo ihwanye n'iki gihe cya nyuma. Nico gituma nifuza gusoma mu byahishuriwe Yohana ikigabane c'19 kuva ku murongo w'indwi kugeza ku w'icumi. Ahatubwira hati: tunezerwe duhimbagwe tuyihe icyubahiro, kuko ubukwe bwa wa mwagazi w'intama bushitse, umugeni wiwe ariteguye. Kandi yahawe kwambara impuzu zera nziza zikayangana zitanduye. Izo mpuzu zera nziza nizo bikorwa byo kugororoka vy'abera. Umumarayika arambarira atandika uti: hahigwa abatorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi. Kandi arambarira atayo n'amajambo y'ukuri y'Imana. Nikubitishwa hasi imbere y'ibirenge vyiwe no kumusenga. Arambarira ato yasigaho, ndumugurano mugenzawe kandi ni mugenzi wa bene so bafise ibyo gushingira intahe Yesu. Imana bariyusenga kuko abashingira intahe Yesu baba bavugishwa na mpwemu. Amahirwe yo kuba mu mazimano y'ubukwe bw'Umwagazi w'intama. Ico nico cigwa cyacu. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Muri iki gisomwa, umumarayika w'umwami Yesu Kristo arabwira intumwa Yohana mutagatifu ku bijanye n'ubukwe bw'Umwagazi w'intama n'ibijanye n'amazimano y'ubukwe bw'Umwagazi w'intama. Amazimano ni umwanya wo gufungura, aho hafatwa imfungurwa z'amazimano ku bahejeje kubakana hamwe no ku batumiwe, abatumiriwe mubwo bukwe aribo nabo nyene baba batumiwe kugira ngo babe mu mazimano. Ubukwe rero nukunga ubumwe k'umusore n'inkumi, nukunga ubumwe k'umukwe n'umugeni iyo bubakanye. Iyo bunze ubumwe bakubaka urugo bagashinga urugo, aho rero imbere yo kugaragara kw'Imana bose uko ari babiri bahinduka umubiri umwe imbere y'Imana. Ukunga ubumwe rero kwa Kristo n'ishengero ryiwe mu gihe cya nyuma vyarasezeranywe. Ubwo n'ubukwe bw'Umwagazi w'intama. Ukunga ubumwe kwa Kristo n'ishengero ryiwe, aho ishengero ryiwe ariryo ryagumye ari umugeni wiwe muri ibi bihe byose biheze. Iryo shengero rihinduka umugore w'Umwagazi w'intama. Kandi aho niho ishengero rironkera izina ry'umugore, ni ukuvuga izina ry'uwubatse urugo uwarushinze
ari ryo zina riba ari iry'umugabo. Nicyo gituma mwe mushobora kubona ko hagati y'abantu babiri bafitaniye amasezerano, umwigema aba afise izina ryiwe n'itazirano ryiwe, ayo yiswe n'abavyeyi biwe. Ariko iyo yubatse urugo, izina rero ry'umugabo araritorana. Rero mu bihugu vyinshi, iyo nkumi imaze kubaka urugo imenyekana ku itazirano ry'umugabo. Kandi mu gihe iyo nkumi iba yitwa izina kanaka, tuvuge yitwa Mariya, rero iyo nkumi imaze kubaka urugo aba ari Mariya. Itazirano ryiwe naryo riba ari itazirano ry'umugabo wiwe, kuko araronka uwo mugisha. Nuko rero mu kunga ubumwe kwa Kristo n'ishengero ryiwe, ishengero rya Yesu Kristo ku munsi w'iherezo rizokubakana na Kristo, kandi rizoronka izina ry'umugore. Ishengero rizoragwa izina ry'umugabo waryo, izina rya Kristo. Izina rero ry'umugeni ni umugeni wa Yesu. Ariko niyamara kubaka urugo uwo mugeni, iciyongera ko azoronka izina ry'umugore. Ni ukuvuga ko iciyongera ko azoronka izina rishasha ry'umwami Yesu Kristo, ari izina rihoraho ry'Imana. Kandi nk'uko Kristo yaronse izina rishasha igihe yaduga mu ijuru yanesheje, ishengero ry'umwami Yesu Kristo naryo riduze ryanesheje rikubakana na Kristo, naryo rizoronka izina rishasha, izina ry'umugore. Rero nk'uko Imana yahaye Yesu izina rishasha, ariryo Kristo avuga mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 2 umurongo w'17, aho agira ati, uwunesha nzomuha kujya kuri mano yanyegejwe. Uko no guhishurirwa kwanyegejwe kukuza kwa kabiri kwa Kristo, kuko umuntu ntazotungwa n'umutsima gusa, ariko azotungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Kandi ijambo riva mu kanwa k'Imana mu kiringo cy'ubwami n'ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, aribwo butumwa buca hirya no hino buvuga iby'ukuza kwa kabiri kwa Kristo, aje nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza, aje afite izina atawurizi atari we wenyene. Iryo ni izina rishasha ry'umwami, kandi iryo ni izina rihoraho ry'Imana. Kandi uguhishurirwa kukuza kwiwe afite izina rishasha ni manu yanyegejwe, yanyegejwe y'abana b'Imana bose. Ni hehe hari manu yanyegejwe? Mu rusengero, mu ngoro yari iri mu isanduku y'isezerano. Kandi isanduku y'isezerano yaba iri hehe? Mu kibanza cy'ahera cyane. Ikibanza cy'ahera cyane nacyo mu rusengero mbega cyaba kirihe? Amaji burengerazuba, ni ukuvuga mu burengero. Rero ubu naho mu ngoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo, ikibanza cy'ahera cyane kiri mu burengero, muri Amerika Latine na Karayibe, aho we ahamagarira akegeraniriza abatoranijwe biwe amabuye mazima ibiremwa abantu, kandi akabashyira mu ishengero ry'iwe mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, aricyo kibanza cy'ahera cyane cy'ingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu. Aho rero ahashyira isanduku y'isezerano, Kristo ijambo.
ijambo riza mu mutima w'intumwa yo ku munsi w'iherezo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka mu kibanza cy'ahera cyane. Aho rero haba hashyizwe isanduku y'isezerano, kandi mu isanduku y'isezerano murabona hari manu yanyegejwe. Mu isanduku y'isezerano Kristo ijambo hari uguhishurirwa kukuza kwa kabiri kwa Kristo aje nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza mu gikorwa cyo kwisubiza ibyiwe. Kandi izo n'imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu manu yanyegejwe ku bwatwebwe twese muri kino gihe cya nyuma. Mbega none nihe hashyirwa imeza mu nzu y'Imana ku bw'abana b'Imana ku munsi w'iherezo, nk'uko abana b'Imana bariye muri buri gihe muri Aziya ntoya. Murabona uje uva mu buseruko muri buri gihe, muri buri munsi wo mu minsi yo mu buryo bw'impwemu y'ishengero, ni ukuvuga ibihe by'ishengero, buri gihe cyari umunsi wo mu buryo bw'impwemu. Barariye, barafunguye hagati mu ihanga ry'Abaheburayo mu gihe cy'abigishwa. Bafunguriye he? Mu nzu y'Imana. Hanyuma baraririye muri Aziya ntoya, aho hari hakiri mu buseruko, amajya mu buseruko bwo hagati. Hanyuma mu Burayi naho habereye ibihe bitanu, aribyo byashyikirijwe mu bihugu bitandukanye byo mu Burayi. Abana b'Imana barariye umutsima wo mu buryo bw'impwemu, uguhishurirwa kukuza kwa mbere kwa Kristo aje nk'umwagazi w'intama w'Imana ukura icyaha cy'abari mu isi. Hanyuma muri Amerika ya ruguru, aho hari hamaze gushika iburengerazuba, ariko mu majyaruguru y'umugabane wa Amerika, muri icyo gihe cy'indwi barafunguye imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu zo mu gihe cy'indwi. Arizo mfungurwa zatanzwe n'intumwa yo muri icyo gihe, kuko intumwa yo muri buri gihe aba ari umushumba w'ubwenge w'umwizigirwa, ari mu nzu y'Imana muri buri gihe. Rero abashumbandwi b'ubwenge b'abizigirwa b'ibihendwe by'ishengero baratanze imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu z'ukuza kwa mbere kwa Kristo. Iyo mano ariyo yamanutse iva mu ijuru, umutsima w'ubugingo wamanutse uvuye mu ijuru. Kristo mu kuza kwe kwa mbere no mu gikorwa cyiwe cy'ubucunguzi yakoreye ku musaraba i Karuvariyo, kandi abo bose bariye izo mfungurwa, abariye iyo mano barahezagiwe, bararonse umugisha. Rero ubu naho icyiyongera ku kurya kuri mano yo kuza kwa mbere kwa Kristo, uguhishurirwa kukuza kwa mbere kwa Kristo, ubu naho icyiyongera ko turafite isezerano ryo kujya kuri mano yanyegejwe, uguhishurirwa kukuza kwa kabiri kwa Kristo. Rero iburengerazuba muri Amerika Latine na Karayibe, Kristo araharemera ikibanza cy'ahera cyane cy'ingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu, kandi aho niho hari manu yanyegejwe iburengerazuba, kandi aho niho hari imeza y'umwami, kugira ngo tujye iyo manu yanyegejwe, izo mfungurwa zo mu buryo bw'impwemu, uko guhishurirwa kukuza kwa kabiri kwa Kristo aje nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza mu gikorwa cyo kwisubiza ibyiwe, aje afite izina rishasha. Rero murumva ahari imeza y'umwami, aho iyo meza yashyizwe mu nzu y'Imana ku bw'abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana, kugira ngo bajye imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu zo kuri uyu munsi w'iherezo. Rero muri iki gihe cya nyuma niho Kristo n'ishengero ry'iwe bunga bakubaka urugo, bunga ubumwe bakubaka urugo, kandi ibyo bibera muri iki gihe cya nyuma, mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka niho ishengero ry'umwami Yesu Kristo rizokubakanira na Kristo, kandi abo babiri bazohinduka umubiri umwe. Kandi mu yandi majambo, ku bw'ibyo rero ishengero muri ryo rizoronka izina ry'umugabo waryo, izina ryiwe rishasha. Rero uku kunga ubumwe kwa Kristo n'ishengero ryiwe, mwitegereze. Ubwa mbere uko kunga ubumwe tukubona mu buryo bw'impwemu. Ubwa mbere uko kunga ubumwe tukubonera muri iki gikorwa cyose icyo Kristo
akora, ariko ararema ishengero ry'iwe, kandi ariko ararema ubwoko bushasha, aburema biciye mu kuvuka ubugira kabiri, ariko araduha umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bugira gatandatu. Ibyo byose bibera mu buryo bw'impwemu, ariko n'ibintu byo by'ukuri nk'ibintu biboneka byo muri ubu buringanire. Ikiba ni uko kubera ko biri mu bundi buringanire, hamwe n'ayacu maso cyangwa dukoresheje amaso yacu ntidushobora kubona umubiri wa teofaniya n'ibyo bintu byose biba, ariko turashobora kubona icyo bizana mu buzima bwacu. Turashobora kubona ingene we atwungura ubwenge, n'ingene aduhishurira ivyanditswe, n'ingene azana impinduka mu buzima bwacu, n'ingene atuyobora mu nzira yiwe, ingene adushira mu mubiri wiwe wo mu buryo bw'impwemu, kandi tugatahura ibi bintu byose, kuko ab'ubwenge bazobitahura. Kandi dushobora kuvuga ikintu kimwe gusa, tuti ibi nivyo twebwe twari turindiriye twiteze. Rero nk'uko abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bo muri buri gihe basenze Imana, bayisengera mu nzu y'Imana, mu gihe bemerewe kubamwo, muri iki gihe cya nyuma naho abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bazoba bariko barasenga Imana, bayisengera he? Mu nzu y'Imana. Ariko ntibazoba bariko barasenga Imana bayisengera mu gihe cyamaze kurengana, bazoba bariko barasengera Imana mu mwanya ugezweho, mu gihe kigezweho, aricyo gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Kandi bazoba bariko barafungura imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu mu gihe kigezweho, mu mwanya ugezweho, aricyo gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Tuzoba turiko turafungura iki? Imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu zo ku munsi wacu, zo ku munsi w'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka n'ikiringo cy'ubwami. Kandi izo ni imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu za manu yanyegejwe. Manu yanyegejwe abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana bo mu bihe byarenganye. Bo barifuje kumenya ku bijyanye n'ukuza kwa kabiri kwa Kristo, kumenya iryo banga ryose, ariko bo baronse gusa ubuvugishwa, ubuhanuzi, ariko ntibashoboye gutahura icyari kuzoba ukuza kwe kwa kabiri, kandi ntibashoboye kubona icyari kuzoba ugushyitswa ko kuza kwiwe. Ariko biciye mu bavugishwa n'abigishwa, turafite ubuvugishwa buvuga ku kuza kwa kabiri kwa Kristo, uhereye mu itanguriro ugashyitsa mu byahishuriwe Yohana. Byongeye turafise n'ubuvugishwa bw'umumarayika ntumwa agira indwi, Revera William Marion Branham, integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo, nk'uko Yohana nawe yabaye integuza y'ukuza kwa mbere kwa Kristo. Yohana niwe yerekanye Kristo, amwerekana nka Mesiya. Yaravuze ati, nguyu umwagazi w'intama w'Imana ukura icyaha cy'abari mu isi. Uwo niwe Yohana yari amaze igihe ariko aravuga ko azoza inyuma yiwe. Igihe yamubona yaravuze ati, nguyu umwe navuga yuko yari kuzoza inyuma yanje. Rero ubu naho integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo, mu butumwa bwiwe yagumye ariko aravuga ku kuza kwa kabiri kwa Kristo, kandi yagumye ariko arerekana yuko bibera mu iki gihe cya nyuma. Kandi kubera ko we yari aramukiwe, ari we yari agenewe ngo akoresheje ubutumwa bwiwe ategurira inzira ukuza kwa kabiri kwa Kristo, kandi kugira ngo akoresheje ubutumwa bwiwe yerekane ubuvugishwa bwerekana ikizoba ari ukuza kwa kabiri kwa Kristo, we mu butumwa bwiwe yaravuze ibintu bifoboye bisesuye, ariko arahanura yerekana ibizoba ukuza kwa kabiri k'umwami. Kandi mu gitabo cy'ibimatanijwe ku rupapuro rw'134, hamwe no ku rupapuro rw'131. Ubwa mbere reka dusome urupapuro rw'131, aho avuga ati, Yesu rero ku isi, izina ryiwe ku isi yabaye Yesu umucunguzi, kuko we yari umucunguzi igihe yari ku isi.
ariko igihe yanesha kuzimu na rupfu yarabinesheje hama aduga mu ijuru. Aho rero yaciye aronka izina rishasha. Icyo nicyo gituma basemerera bakavuza urwamo rwinshi ntihagire ikintu na kimwe baronka. Rizohishurirwa mu mituragaro. Nimwiyumvire neza ko iryo banga. We aza ariko agendera ku ifarasi. Hari ikintu kanaka gitegerezwa kuza kugira ngo gihindurire ishengero. Rero ahagira atubwira igitegerezwa kuza icyo ari cyo kugira ngo gihindurire ishengero. Mwebwe ibyo murabizi, hari ikintu gitegerezwa kuza. Rero mumenye neza, nta wuzi iryo zina uretse we wenyene. Yambaye impuzu zajobetswe mu maraso kandi yitwa Jambo w'Imana. Ingabo zo mu ijuru ziramukurikira zicaye ku mafarasi y'ibitare, zambaye impuzu nziza zera derere zitanduye. Mu kanwa kiwe havamo inkota ikarishe kugira ngo ayikubite amahanga. Azoya yaragize inkoni y'icyuma kandi aganishiriza ibirenge mu bwato vino y'uburake bw'inkazi bw'Imana ishobora byose. Kandi ku mpuzu ziwe no ku kibero afise izina ryanditswe ko ngo umwami w'abami uganza abaganza. Ibyahishuriwe Yohana ikigabane c'19 umurongo wa 13 kugeza ku wa 16. Aho ni Mesiya aje, aho niho ari. Kandi uwo aje ugendera ku ifarasi yari mu byahishuriwe Yohana 19 aje kugira ngo habe izo mpinduka ku ishengero. Aje muri iki gihe cya nyuma kugira ngo azane ibyo dukeneye kugira ngo duhindurwe kandi tujanwe na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Kandi aza ariko arahamagara yegeranya abatoranijwe biwe bose akoresheje ubutumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Rero uyu agendera ku ifarasi y'igitare yo mu byahishuriwe Yohana 19 ni Kristo marayika w'isezerano. Aje hepfo cyane kuri uru rupapuro nyene rw'131 aravuga ati, ariko Kristo yitwa Jambo w'Imana. We ni ijambo. Icyo nicyo gituma yitwa Jambo w'Imana. Rero ubu we afise izina atawurizi, ariko yitwa Jambo w'Imana. No muri Yohana mutagatifu ikigabane cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku w'18 haratubwira hati, ubwa mbere na mbere Jambo yariho kandi Jambo yahoranye n'Imana kandi uwo Jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere. Byose byaremwe nawe kandi nta na kimwe mu byaremwe kitaremwe nawe. Hanyuma ku murongo wa 14 haratubwira hati, kandi uwo Jambo yihaye umubiri abana natwe. Jambo yihaye umubiri, Jambo marayika w'isezerano, Imana iri mu mubiri wayo wa teofaniya, yihaye umubiri, yiyambitse umubiri w'inyama witwa Yesu. Uyo ni Jambo yihaye umubiri mu kuza kwe kwa mbere. Kandi Jambo marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, yarasezeranywe kwaza muri kino gihe cya nyuma. Kandi we nugendera ku ifarasi y'igitare yo mu byahishuriwe Yohana 19. Kandi Jambo marayika w'isezerano azoza bundi bushasha ku munsi w'iherezo. Rero reka turabe ukuza kwiwe uko bizoba bimeze n'ingene uko kuza kwiwe bizogenda. Ni kubera iki ari ingirakamaro cyane? Kubera ko we mu kuza kwiwe azokora igikorwa gikenewe, azokora igikorwa dukeneye ko we akora kugira ngo abapfiriye muri Kristo bazuke, natwe abariho turi bazima duhindugwe. Kandi we azoduha ukwizera, azoduha guhishurirwa kukuza kwiwe. Ni ukwizera uguhishurirwa kuduha kuzamugwa. Ku rupapuro rw'256 mu gitabo cy'ubimatanijwe no ku rupapuro rw'277 ni muri abico havuga. Urupapuro rw'277 ubwa mbere haravuga hati, turasabye ngo mpwemu yera yizire wenyene ubwiwe, ugendera ku ifarasi y'ukuri yera,
rero mpwemu yera ari we Kristo marayika w'isezerano n'ugendera ku ifarasi yera yo mu byahishuriwe Yohana 19. Igihe mpwemu wiwe, mpwemu wa Kristo azohangana na antikristo, we acehamagara biwe. Mbega none ni gute azohamagara biwe? Reka tubirabe. Kandi ni gute azoza? Ku rupapuro rw'256 haravuga hati, ariko igihe umwami wacu azoserukira ku isi, azoza ariko agendera ku ifarasi yera nk'urubura, kandi azoba ari Emanueli mu mwuzuro, ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu. Uko ni ukuza kugendera ku ifarasi yera yo mu byahishuriwe Yohana 19. Ijambo ryambaye umubiri mu muntu. Uko niko vyasezeranywe ko azoza Kristo marayika w'isezerano ugendera ku ifarasi yera yo mu byahishuriwe 19. Revera William Branham, kubera ko yari integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo, ategerezwa kuvuga ingene azoza, kandi icyo nicyo gituma bivuga mu buryo busesuye, akavuga mu buryo bufoboye ku bijyanye n'ukuza k'umwami. Ku rupapuro rw'134 mu gitabo cy'ibimatanijwe naho nyene aravuga ati, kandi mubimenye neza mwebwe, igihe uyu mpwemu yera dufise hazogeraho yambara umubiri, uwo ari hagati muri twebwe mu buryo bwa mpwemu yera, igihe hazogeraho yambara umubiri mu muntu wa Yesu Kristo, twebwe rero uwo mpwemu yera tuzomwambika igitsibo nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza. Kugira ngo mpwemu yera yambikwe igitsibo, ategerezwa kuza agaragariye mu mubiri w'umuntu. Mpwemu ategerezwa kwambara umubiri ku munsi w'iherezo, kuko impwemu ntiyoshobora kwambika igitsibo uretse gusa ibanje kwambara umubiri hagati mu bantu bayo, hagati mu bantu ba mpwemu yera. Ubu naho ku rupapuro rw'146 mu gitabo cy'ibimatanijwe nyene haratubwira hati, kandi mu mwanya umwe Sekibi akoroka avuye mu ijuru akambara umubiri mu muntu, mpwemu yera nawe aca aduga akaza yambaye umubiri mu muntu. Kandi muri iki gihe cya nyuma ku isi tuzoba dufise Sekibi yambaye umubiri mu muntu, kuko Sekibi azokorogwa akugwe mu ijuru akororegwe ku isi, kandi azokwambara umubiri muri antikristo, umuntu w'icyaha. Ariko vyongeye tuzoba dufise na mpwemu yera Yesu Kristo marayika w'isezerano, nawe aje ku munsi w'iherezo, ariko araduga mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, kandi ariko arambara umubiri mu muntu, ari wazoba ari intumwa yo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Uyo muntu azoba ari umumarayika w'umwami Yesu Kristo. Aho hazoza Kristo marayika w'isezerano, mpwemu yera aze yambaye umubiri mu muntu, yambaye umubiri mu mumarayika w'umwami Yesu Kristo. Hari igituma Yohana yashatse gusenga umumarayika w'umwami Yesu Kristo, ni kubera ko yabonye Kristo marayika w'isezerano, mpwemu yera agaragariye mu mubiri w'umuntu, agaragariye mu mumarayika ntumwa wiwe. Kandi mu yandi majambo, uyo mumarayika azoronka imigisha yasezeranywe muri Bibiliya yo muri iki gihe cya nyuma, kandi uyo azoba unesha wo ku munsi w'iherezo. Kandi unesha nzomuha kujya ku giti cy'ubugingo, kandi kujya ku giti cy'ubugingo ni ukujya kuri Kristo. Icyo nicyo gituma mu byahishuriwe Yohana ikigabane c'10 umurongo wa mbere kugeza ku w'11, Kristo amanuka avuye mu ijuru afise agatabo kazinguriye mu kuboko kwiwe, agatabo gahesha uburenganzira, kandi ako gatabo akagahereza umuntu kugira ngo ajye ako gatabo. Uko rero niko uyu muntu ajya ku icyo giti cy'ubugingo, umumarayika w'umwami Yesu Kristo ku munsi w'iherezo, ari we yashushanijwe mu ntumwa Yohana mutagatifu. Vyongeye kandi mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 12 umurongo wa kabiri, ikigabane cya 2 umurongo wa 17, avuga yuko azomuha kujya kuri manu yanyegejwe. Uko no kujya guhishurirwa kukuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi Kristo ni manu, umutsima w'ubugingo wamanutse uvuye mu ijuru mu myaka 2000 iheze. Kandi Kristo ni manu yanyegejwe imanuka muri iki gihe cya nyuma ku munsi w'iherezo.
uko niko rero uwo ajya ku giti cy'ubugingo, niko ajya kuri Kristo ku munsi w'iherezo, umumarayika ntumwa wiwe. Kandi izo mfungugwa zo mu buryo bw'impwemu azozisangira n'abatoranijwe b'Imana bose ku munsi w'iherezo, mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, kugira ngo turonke uguhindurwa kwacu. Mu kujya ku giti cy'ubugingo, uko niko tuzosubizwa mu bugingo budashira. Turiye ku giti cy'ubugingo mu kuza kwiwe kwa mbere, twarasubijwe mu bugingo budashira, dushyirwa mu mubiri wa teofaniya. Ubu naho ku munsi w'iherezo ikiyongera ko tuzosubizwa mu bugingo budashira bufadika. Aricyo gituma dutegerezwa kujya kuri mano yanyegejwe. Nicyo gituma dutegerezwa kujya kuri Kristo mu kuza kwe kwa kabiri. Dutegerezwa kujya uguhishurirwa kw'Imana, uguhishurirwa ko kuza kwa kabiri kwa Kristo, gutyo tukaronka ukwizera, uguhishurirwa kudushoboza guhindurwa no kujyana na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Rero turiko turajya muri kino gihe cya nyuma, turiko turafungurira mu nzu y'Imana mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka iburengerazuba. Rero nimwitegereze ikintu kimwe. Mu gitondo iyo abantu bafunguye, mbega baba bafunguye, baba bariye iki? Imfungurwa zo mu gatondo. Aha bayita kafe, naho woba ari umukate, ariko bayita kafe cyangwa icyayi. Rero ku murango naho, mbega vyitwa gute ibifungurwa abantu bajya ku murango? Imfungurwa zo ku mutaga. Ku muhingamo, ku mugoroba naho, mbega bazita gute? Bayita amazimano yo ku mugoroba. Rero mu gatondo, murabona, niho umunsi utangurira, ugatangurira mu buseruko. Kandi abatoranijwe b'Imana bo mu buseruko bariko barajya imfungurwa zo mu gatondo mu nzu y'Imana. Hanyuma mu Burayi no muri Amerika ya ruguru gatoya, aho hari imfungurwa zo ku murango, imfungurwa zo ku mutaga. Kandi nk'uko mu bihugu bimwe bimwe bavyita isaha 11, uba ari nk'umukate n'ikawa nk'isaha 10 cyangwa 11 zo ku mugoroba. Nisa nka 11 zo ku mugoroba nko muri Shiri. Mu bindi bibanza naho bazita isaha 11 cyangwa isaha ya 11, ariko ziba ari isaha 11. Ariko mu nyuma yaho haca haza amazimano yo ku mugoroba. Kandi amazimano yo ku mugoroba ni igihe izuba riba rirenze, kandi izuba rirengera iburengerazuba. Mbega murabonaho ahahurirana n'imfungurwa z'amazimano yo ku mugoroba. Umwanya w'amazimano yo ku mugoroba ni igihe gihurirana n'iburengerazuba, kandi iburengerazuba nibwo butaka twebwe turiko turabamwo. Niho dufungurira amazimano yo ku mugoroba, tugafungura manu yanyegejwe. Rero ibi byose bibera ngaha ku isi mu nzu y'Imana, mu ishengero rya Yesu Kristo. Ariko igihe tuzoba twahinduwe, tuzojana na Kristo mu ijuru mu munsi mukuru ukomeye witwa amazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Ni ukuvuga ngo umwanya wo gufungura wo mu bukwe bw'umwagazi w'intama, amazimano yo mu kunga ubumwe kwa Kristo n'ishengero ryiwe, mu kunga ubumwe kwa Kristo n'ishengero ryiwe tuzohindurwa. Nuko gutyo ishengero na Kristo bahinduke umubiri umwe. Kandi mu yandi majambo, baba bafise izina rimwe. Ishengero rya Yesu Kristo ku munsi w'iherezo, mu kunga ubumwe na Kristo, iryo shengero rironka izina rihoraho ry'Imana, ariryo zina rishasha ry'Umwami Yesu Kristo.
mbega none mu rusengero nihe haba hari izina ry'Imana? Ryari riri mu kibanza cy'ahera cyane ku isanduku y'isezerano, kuko aho haba hari marayika w'Uhoraho, kandi marayika w'Uhoraho niwe afise izina ry'Imana. Muze mumwumvire, ntimumugararize, kuko atazoba harira ibicumuro byanyu, kuko izina ryanje riri muri we. Biri mu Kuvayo ikigabane cya 23 umurongo wa 20 kugeza ku wa 23. Kandi n'ikindi kiyongera ko umuherezi mukuru yaba arifise mu ruhanga rwiwe ku gasate ka zahabu, ariko kaba kanditswe ko ngo yerejwe Uhoraho, yerejwe Yehewehe. Kandi uwo yari umuherezi uwinjira mu kibanza cy'ahera cyane, kandi uwo niwe yagenda atwaye izina ry'Imana ryanditswe mu ruhanga. Rero ubu naho Kristo arasezerana kwandika kunesha izina ryiwe rishasha, rikaba ari n'izina rihoraho ry'Imana, rikaba ari n'izina ry'umugabo w'Imana yacu. Kandi uyo niwe azokorera mu kibanza cy'ahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Yesu Kristo. Rero uyo azoba afise ubukozi bw'umuherezi, ubukozi bw'umuherezi mukuru mu nzu y'Imana, mu ishengero rya Yesu Kristo. Izindi ntumwa zarakoze ubukozi bw'abaherezi mu nzu y'Imana, zakoze ubukozi bw'intumwa mu nzu y'Imana mu kibanza cy'ahera, ariko mu kibanza cy'ahera cyane umumarayika w'umwami Yesu Kristo niwe ahakorera, ahazana ijambo. Nicyo gituma mu kibanza cy'ahera cyane ata wundi muntu n'umwe azoshobora kuhakorera, nta wundi muntu n'umwe azoba afise ikintu na kimwe kugira ngo agihishurire mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Uguhishurirwa kose nk'uko kwaje muri buri gihe biciye mu ntumwa yo muri buri gihe, mu gihe cy'ikibanza cy'ahera cyane igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, uguhishurirwa kose kuzoza biciye mu mumarayika ntumwa w'umwami Yesu Kristo, kuko uguhishurirwa kose gutegerezwa kuza biciye mu muvugishwa. Iyo umuntu agerageje kuvuga ko yaronse uguhishurirwa atari we ari intumwa yo mu gihe cyiwe, ategerezwa kwiyubara cyane, kuko uguhishurirwa kose umuntu wese aronka ategerezwa kuronka uguhishurirwa agukuye ku ntumwa yo mu gihe cyiwe. Uko niko haza uguhishurirwa kukaza kuri buri muntu mu ishengero rya Yesu Kristo muri buri gihe. Rero ubu naho uguhishurirwa kwa Yesu Kristo nk'umwami w'abami n'umuganza baganza, nk'intambo yo mu muryango wa Yuda, uko guhishurirwa kuza ku ishengero rya Yesu Kristo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, kugira ngo gutyo tube dufise Kristo umwami w'abami n'umuganza baganza agaragariye hagati mu ishengero ry'iwe, kandi tube turiko turabona abatorewe kuja mw'ayo mazimano akomeye y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Kandi aho bose bategereza kuba bambaye umwambaro w'ubukwe, kandi umwambaro w'ubukwe ni mpwemu yera. Mu nzu y'Imana umuntu ategerezwa kuba yambaye umwambaro w'ubukwe, afise mpwemu yera. Twebwe turakira ijambo ry'Imana, tukizera Yesu Kristo nk'umukiza wacu, tukoza ibyaha byacu mu maraso yiwe, kugira ngo turonke mpwemu wa Kristo, nuko gutyo turonke ukuvuka ubugira kabiri, gutyo tube turi mu nzu y'Imana twambaye umwambaro w'ubukwe. Kristo niwe aduha umwambaro w'ubukwe, niwe aduha mpwemu yera, kuko we mu nzu yiwe ari mu rugi mu muryango, kandi urugi umuryango ni Kristo, kandi twinjiriye muri urwo rugi ariko Kristo turaronka umwambaro w'ubukwe mpwemu yera, gutyo tukaronka umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu. Kandi ku munsi w'iherezo ikindi cyiyongerako tuzoronka umubiri ufadika uhoraho kandi uhawe ubwiza, kugira ngo dushobore kujana na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru. Rero turiko turajya amazimano, turajya imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu mu nzu y'Imana, kandi umunsi umwe tuzojana na Kristo mu ijuru, mu rugo kwa data wacu wo mu ijuru, mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Umunsi mukuru uhambaye uw'Imana izokorera mu ijuru,
umunsi mukuru w'ishengero rya Yesu Kristo, umunsi mukuru w'ubukwe, amazimano yo mu bukwe bw'umwagazi w'intama. Ayo mazimano azobera mu ijuru mu buringanire bw'Imana, mu buringanire bugira indwi. Rero n'abanyamahirwe, abahamagawe, abatowe kugira ngo baje mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Atandika, niko yavuze umumarayika, uti hahigwa abahamagariwe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi. Mu bihe by'ishengero, umuhamagaro wagiye uraba uwo kuja mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Icyo nicyo gituma twinjira mu nzu y'Imana tukaronka umwambaro w'ubukwe, kugira ngo ku munsi w'iherezo byongeye turonke umubiri ufatika kandi uhoraho, kugira ngo tujane na Kristo mu ijuru mu buringanire bugira indwi, mu buringanire bw'Imana, tujane mu munsi mukuru ukomeye uzobera mu ijuru, ahazoba hari abo bose bacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo bo mu isezerano rishasha. Aho kandi hazoba hari n'abakurambere, Aburahamu, Isaka na Yakobo, n'abahungu 12 ba Yakobo, n'abera bose bo mu isezerano rya kera, aribo bazukanye na Kristo igihe Kristo yazuka. Biri muri Matayo ikigabane cya 27 umurongo wa 51 kugeza ku wa 54. Kandi muri uwo munsi mukuru hambaye mu ijuru hazoba hari n'abamarayika b'Imana. Ni umunsi mukuru ukomeye wo mu ijuru, ari wo munsi mukuru twatorewe kujamwo, twaratumiwe, twarahamagawe ngo tuzobe turi muri uwo munsi mukuru. Icyo nicyo gituma Kristo afise umwambaro wera, akaba awufitiye umwe wese wo mu bahamagariwe kuja mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Arafise umubiri wa teofaniya, kandi byongeye arafise n'umubiri ufadika uhoraho uhawe ubwiza. Arawufitiye umwe wese wo muri mwebwe, aranawumfitiye nanje. Kandi turabanyamahirwe, turabonye amahirwe yo kuba mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Kuri jewe ryari ihirwe rikomeye kuba ndi kumwe namwe muri uyu mwanya, ndiko ndabashingira intahe y'amahirwe yo kuba mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Ese imigisha ya Yesu Kristo marayika w'isezerano yoba kuri mwebwe mwese, ikaba no kuri jewe nanje. Kandi se vuba twese twohindurwa tukajanwa na Kristo mu ijuru mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, kugira ngo tunezerwe muri uwo munsi mukuru ukomeye wo mu ijuru, aho Kristo azotanga ingero impera akaziha abana biwe bose, mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen. Ndabashimiye cyane kuba mwanteze amatwi mubikunze, kandi mwese mugira ijoro ryiza. Imana ibahezagire kandi barindi bazigame mwese. Rero kubera ko amahirwe kuri twebwe ari amahirwe akomeye, n'imbabazi ziwe nazo zirakomeye kuri twebwe. Imbabazi ziwe ni imbabazi zihoraho kuri twebwe twese. Izo ni imbabazi zihoraho kuri umwe wese wo muri mwebwe no kuri jewe nanje nyene. Uko niko we yabisezeranye, kandi uko niko azobishitsa. Kandi twebwe tuzogendagenda atari muri Brezil gusa, ahubwo tuzogendagenda mu isanzure ryose iyo riva rikagera, kuko tuzogenda ku muvuduko nk'uw'ikiyumviro. Ni kuvuga yuko umwanya nyene dukoresha wo kuva ngaha umuntu ashika ku muryango wo hanze, canke kuvaho mwebwe muri gushika hajewe ndi, niwo mwanya nyene tuzokoresha mu kuva ngaha tuja kuri Jupiter canke kuri Saturne canke ku wundi mubumbe uri kure cyane hashoboka. Kubera iki? Kuko tuzogenda ku muvuduko nk'uw'ikiyumviro.
wewe ukoresha umwanya ungana iki mu kwiyumvira kuva aho wewe uri no gushika jewe ndi? Ni nk'uduce duke cyane tw'amasegonda, nta n'umusegonda ukwira. Kandi uwo mwanya nyene niwo wewe ukoresha mu kwiyumvira kuva ngaha ugashika ku muryango uri hariya inyuma. Ni nawo umwanya ukoresha mu kwiyumvira kuva ngaha ugashika mu gisagara ca Sao Paulo. No mu kuva ngaha gushika ku kwezi hakoresha uwo mwanya nyene umuntu ariko ariyumvira. Hakoresha umwanya umwe mu ciyumviro, mu kwiyumvira. Kandi ukwiyumvira kuva ngaha umuntu agashika ku mubumbe uri kure cyane hashoboka, hakoreshwa uwo mwanya nk'uwo nyene. No kuvuga yuko umwanya igihe kiravaho, igihe umwanya uravaho kuri twebwe, kuko tuzogenda ku muvuduko nk'uw'iciyumviro mu bihe bidashira. Aho nta gihe cyongera kubaho kuri twebwe. Ni ukuvuga ko umwanya utazoduherana. Nicyo gituma tutazokwigera dusaza, kuko nta kintu kizoba cisunga igihe, waba umubiri wacu cyangwa ivyiyumviro vyacu, nta na kimwe kizoba cisunga igihe. Ahubwo vyose bizoba bishingiye ku bihe bidashira, bizoba bifitaniye isano n'ibihe bidashira. Byose bizoba biri mu bihe bidashira. Kandi n'umugisha kuri twebwe kuba dufise amaso yo kubona n'amatwi yo kumva n'umutima wo kwizera, kuko Imana yaraduhaye amaso yo kubona, amatwi yo kumva, iduha n'umutima wo kwizera no gutahura igikorwa cyose cya Yesu Kristo cyo muri iki gihe cya nyuma. Rero tumaze kuba dufise amaso yo kubona n'amatwi yo kumva n'umutima wo kwizera igikorwa cy'Imana, tugenda no kwizera gushinzwe muri Yesu Kristo umukiza wacu.